tugiye kuvugana mu mwanya muto ku ijambo rivuga ngo ivy'Imana birarondegwa. Murondere muzoronke, mudodore muzugururirwa. Ni le point culminant canke le sommet y'inyigisho Yesu yariko yigisha bitujana kuri dependance y'Imana, yuko dukwiye kuba dependa n'Imana, ko ari umuvyeyi. Usabe kuko hari ivyizigiro yuko ni wasaba Imana izoguha. Mugabo ntuhagararire gusa gusaba. Haleluya. Hari abantu dusaba tukaca duhagararira ngaho gusa ngo twaheje gusaba. Etape igira kabiri Yesu yaciye avuga ngo curondera, niwaheza gusaba ntuce wicara, rondera. Haleluya. Rondera, niwaheje gusaba ukavuga ngo Mana ndagusavye, nuce ujya mu cyumba uryame, nuce ugenda muri saro ngo wicare ngo narahejeje gusaba ngo Imana yavyumvise. Etape igira kabiri uca ugenda kurondera. Haleluya. Kuko ni warondera wamaze gusaba uzohabwa. Haleluya. Ira murayibona muri no minsi nyene cyubahiro mazi minsi ariko arirukanga hirya arondera ubutare. Yarasenze mugabo atawurondeye reka ntibwiza. Ategeza gupita pita kati mbega ntaho mwobumbonera. Kandi qui cherche trouve. Nena urwo amaze kubura. Kubera iki yagize yararondeye. Yaragiye kuburondera. Iyo aguma yicaye mu kwa ntare ni sawa, ni vyiza kuko niho twamushize twebwe abene gihugu. Muze twagushize hajya. Mwiro kwa ntare. Mugabo hambafu no gusenga Imana gira mwembu yararavuga ati erega muze unutahaguruka ngugende kurondera, hari bitazovumbura. Mugabo ariko ashira mu ngiro ino jambo, murondere muzogirane, muzoronka, kuko urondeye wese agirane araronka. Haleluya. Muri ayo majambo kugira inzara n'inyota ni kimwe. Urashobora kugira inzara n'inyota bikakwica kubera ko utarondeye, kubera ko utadodoye. Urafise inzara nivyo wasavye, mugabo waciye wicara, izoguhitana, izokwica. Nutava muhira ngugende kurondera, ngugende kudodora, izokwica. Musabe muzohabwa, murondere muzoronka, nimwadodora muzugururirwa.